Hello, welcome again. Ni sawa aho muri hose, nizere yuko merewe neza, meze neza aho muri hose. Ni Bujahi TV mu ma channel agufasha kumenya byinshi kubijanye n'umuziki wacu ngaha mu Burundi, kubijanye na entertainment eka byose muri rusange. As a class kuri MIC behind the camera Scott professional no kwavyifata neza cyane hari kagerageza kudufasha kugira ubona amasanamu asukuye aho uri hose. Uno musi muri Bujahi TV ati Isaac watuzaniende nukuri ni surprise ndagusaba yuko ukurikirana ino interview neza kandi witonze kuko uraza kunguka byinshi, uraza kuryoherwa aho uri. Ndazi yuko nimburi buraya, nimburi utari mu Burundi, nimburi mu Burundi, kurikirana ino interview neza. Ni mu interview ari exclusive na handi uzoyibona atari muri Bujahi TV. Nico tujejwe rero mukanya. Welcome again, ndakwereke umutumire witeka uno musi turi kumwe nawe. Nkuko nabibemereye no munsi dufite umutumire witeka. Mama ndabaramuke. Yaramutse neza. Muraho? Yego murakomeye namwe. Ego turakomeye. Benshi muri Bujahi bamenyereye ko dukunda gutumira imisore, inkumi, abakiri bato eka n'abakuze n'aje nabo baririmbyi. Ati no mu mama nawe kwaberewe ninde ko aje muri Bujahi no muzikora iki? Mama reka tubashimire kwanza kukanya mwiyemeje kuduha kugira tuvugane nani. Murakoze cyane. Mama uri umukukuruki, ndagusabe cameraman ahere hasi, ahere ngaha kwanza, ahere ngaha akwereka ingene uberewe. Mama araberewe sana. Mama uruvu cyena nimvuye kuri abasansi muri Amerika. Ni mama nimba mutari mu muzire impamvu nabwiye ko ari exclusive ari ubwa mbere uno mama kumbura wowe umubonye. Ni mama wa Nziza Desire, ni mama wa Dr. Cloud. Bamwe barindwi ariko barakora sana cyane muri iki gihe, twese tuzi tunamenyereye. Jugumiza muramuzi ni Dr. Cloud. Mama kwanza shaka kumenya abana bawe azaho bari. Bana biwaje ndazaho bari. Desire ari muri Etats-Unis. Claude ari we Dr. Cloud ari ngahe i Bujumbura, gisagara ca Bujumbura. Niwe ari karajugumiza. Niwe ariko arajugumiza. Ego mama, shaka ko tumenye agakuru k'umwana umwe ukwiwe. Nziza Desire wamenye gute ko afise impano yo kuririmba? Aje kubwira ati ubwa mbere aje kubwira ati mama ngira ndirimbe, wavyakiriye gute mama? Ko tuzi ko bari abana abavyeyi benshi mutemera abana banyu baje mu by'umuziki. Abana biwacu Desire kugira ngo atangure kuririmba na Claude batanguriye igihe kimwe. Baho nagenda muri repetition sinabimenya ko bari baramenyereye ko mama wabo ari umuririmbyi. Barabitse ko je n'umuririmbyi w'Imana. Uririmba gospel. Dufashe gato ya mama, uturirimbire gato mu turirimbo twawe. Dufashe gato. Oya. Ndoririmba hanyuma kuko ndosubira kugaruka murazo ntumira ndoririmba nateguye ururimbo rwiza. Ntacyo bitwaye. Nziza Desire rero aje kubwira ati na Dr. Cloud urabimenye yuko bari kwaririmba. Wavyakiriye gute nk'umuvyeyi? Je navyakiriye cyane ko nabikunze. Yagiye nanka yuko baje kunywa ibintu by'amatabi by'ibiyobyabwenge. Ngacamo bakunda kuririmba ko na papa wabo yari umusitari, yarakunda ikintu cy'umuziki cyane. Vako wabikunda ariko rero kuki batakurikiranye baje kuririmba mu rushengero baririmbira Imana nkuko nawe wabihisemo? Kuki wemeye yuko baririmba indirimbo zitandukanye nizo ririmba? Desire yarabatijwe hanyuma araba n'umukorezi mu isengero kuri Arutari. Umukorezi ngira ngo urumva icyari cyangwa uramubona icyari cyo afasha kuri Arutari mu kwanima abapadiri iyo bariko barasoma misa. Hanyuma haciye iminsi turaba mu Buyenzi akanya gato tuvuye mu Bwiza. Mu Buyenzi twaye mu Buyenzi twa hafi y'umusigiti twa mu rugo rw'umuyisilamu. Acara mu Isilamu rero abarabivuyemo. Ntacyo byagutwara. Yarankoze ko gato kubera yarahejeje kubatizwa. Hamashira avuga nanje ndi mu Katolika, ndavuga no n'umwana bimugendeye gute
ariko mu nyuma nakurikiranye ndateba ndabaza no mu Islamu umushehe yamubwiye namubwiye none nk'ubu mwana wanje muramutwaye gutyo nyene ejeje kubatizwa nanje ndi mu katolika kandi ndi no mu muhari w'abaririmbyi n'ingendanye ndabona ko atari byiza amaca ambwira ati buriya rero ijya gudure bwa kera nico kimwe na Bible yiwanyu y'ubu unyu igitabo c'abakatolika igitabo c'abametsirimi gudure bwa kera n'ikimwe urabiretse rero abaramusomeye rero somera mu Kirundi agasoma mu Gikorowani agaca ambwira mu Kirundi camurana bimwe rero ndavuga n'Imana n'inkuka uri nta kundi ibyo bahora bavuga ku bayisilamu ndabona nukubesha ariko ko umwana arigira mu idini ry'ibashatse tubwira akantu kamwe utazopfa wibagi akageso Ziza Desire afisa kiri muto akageso kumbura abantu batazi kamwe mu kageso za Desire naho ariko atukirana kuno mwanya azavuga ati yo mama ranye mukije akantu mana yanje kera yakunda kumvuza canke akantu kubaganye yarafise kera kiri muto nakahema yateze ntiyakubagana yari umwana ukunda gukora kuje ndamutumye ari umwana nyaruka cyane kuko yanyoye amata menshi yanyoye kigozi na ketogene nido urumva ayo izo ntuzenya ibyo byose byiwe yakuyemwo amata nibyo yigiye ko kuririmba yigiye ko kumuziki yarakubita ingoma nyene agakana ingoma muri ibyo bikopo hama akagira na mikoro muri ibyo bikopo nyene hama twaba hafi twaba kujya kabiri kuno 40 kuno 40 n'umunani hafi y'abakongomani ahantu hari akabari mukizanye bakubita imiziki nta masede bari bwazane ngo bagire gutanya umva baje kunywa bakubita imiziki abana rero bagaca babibonera ngaho nawe rero agaca yesitara kwibarabara ku murango ahagira konseri bigakomera kamwe mu karirimbo ka Ziza Desire wakunze mama naka karirimbo ka Ziza Desire wakunze kera naka agitangura n'umuyabaga okay mama uyo ni Ziza Desire Dr Claude nawe byagenze gute arinje muziki byo byose Ziza Desire yamutanguriye Claude ndetse ni watanguriye Claude oya bose baratanguranye gusa nuko uwabandanije cyane mu by'umuziki bwa mbere na mbere Desire niyo watanguye gufondera indirimbo ziwe hama agaca yigisha nabari umuntu mbe mama muheruka kuvugana na Claude Dr Claude ryari bwa nyuma kuvugana nawe hari ryari rero kuvugana nca kumuramutsa canke aje kundamutsa aje kukuramutsa uja kumuramutsa hari ryari bwa nyuma kuduhereye uno munsi ati muheruka kuvugana ryari aho inyuma umunsi mukuru wa independence musi wa independence no muvuga kuvuga ku munsi mukuru wa independence twaravuganye naciye kuja kumuraba ahaba ajya mu kabondo be mama uramaze kurya kanoti k'abana bawe nyine ati kana kanoti kavuye mu muziki mama duhezage we ntubona ingereza uraberewe abana bakube batumumero abana bambeshijeho kube mbese wa Ziza Desire hamwe na Claude ariho arahari aracyaba yapfuye bakiri bato bamubonye baramubonye yapfuye bakiri bato mugo ntibari bwishikane muri ibyo byo kuririmba ibintu nk'ibyo nyine abari barabitanguye ariko batanguye mu makopo yabo bagiye kubita amakopo urumva rero bashobora bandanya rero kandi je ndashima cyane ko abana biwanje ntibangoye ibyo kuvuga ngo bagiye kunywa urumogi bagiye kubita abandi bantu mu mabarabara ngo nirigwe naja kuburana n'iki nubwo satariho abana banje ntibigeze bangora cyane babyifatamwe neza cyane cye nakora kwa muganga teje numva bagwaye baje mu bitaro bavuga kwa gusa uko nariko ndakoraho
mama ni gake cyane ushobora kubona umuvyeyi ashikira abana biwe mu bikorwa nk'ibi akaja muhobwira abavyeyi kumbere bagifata yuko ibintu by'umuziki ari uburofa ari ubuvayu ari urumogi ari biki kuri wewe ubabwira iki mama? Oya abantu bavuga yuko abantu b'umuziki ari ubuvayo ahubwo je nubwira abavyeyi bose hako umwana yogenda kuyerera kujya twama tubona abana bayerera mu mabarabara bagenda kunywa urwo rumogi niba ariko baravuga uyu muririmbyi arugurutse kandi umuririmbyi afise umutima mwiza nanje arijewe ngaha anyu ashobora kubona naduse ngatamba ugasanga nakomeje natamba uko je iyo mbabaye cyane mpuzwa n'ururirimbo ndaririmba. Okay, bisigura ko n'abana bawe bakuzi rero yuko ushavuye bashobora kuririmba. Aha cyane ndirimba n'ururirimbo rwabo nkaririmbo rw'Imana. Neza cyane mama mu gusozera gura ntibaruhishe akazina kanyu mwikabande ufite abana bangahe mubahe? Nitwa Uwimana Marguerite Jemba muri Katiazi ati ndi passionné nakora muri minisa ndi passionné mugabo n'ubu unye ndacagira ko hariho ibyo ngifasha igihugu mu kanya ndi conseiller coordinaire ndi mu conseiller coordinaire wa. Okay, mama mwifuza yuko abana banyu abantu bo kwiga iki ku bana bawe abantu abasore bariko baturaba kuno mwanya kuri Bujahid wifuza yuko bigisha iki ku bana bawe Nziza Desire hamwe na Dr Cloud barabira iki urumva ingeso imwe vuga ati nsaba yuko abandi bajene borabira ingeso kanaka bana banje bayifata cewe ico mpanuye abana b'abahungu niki n'abakobwa cyane no gutangura ko bakagira bakumvira abavyeyi babo umuvyeyi aguhanuye akantu ukakumva umuvyeyi akubwiye ati caha ugacaha siko ubona naho udashika urashobora kumubwira uti mama burya jewe hajya hano haca sishika sivyo mukumvikana hanyuma abo bavyeyi bavuga yuko abana batoja kuririmba niba bariko baje kuririmba cyane baririmbira Imana niyo rugira byose bwa mbere na mbere hama baca baririmbana n'uwo muziki nyene uryoshe uwagiye iryohere nta problem ubwo atari ngorane udateye ingorane sivyo ikibi nukugenda konona ibintu aca kwita mu bintu udashoye ugashaka kuja muri politiki utayishoye utanayizi utazi nahitangurira nahiba uko usanga uguye mu ngorane wa undi yagutuma agaca we wabayije bukiye nabi we nawe ugaca usigara uriko urahangayikira mu munyoro uratanutse gukura akarero nakajambo mama wa Nziza Desire hamwe na Dr Cloud yariko aduhanura ati abajene benshi mukurikire kwanza impanuro z'abavyeyi banyu hama ikindi naco mukora ivyo mushoboye mwinjize mu byo mudashoboye mama n'utuntu twinshi twashaka kubabaza twashaka kumenya iwanyu ariko n'umwanya ntudukundiye reka tubasabe kundi munsi twabitura muzo twita yego cyane. Okay, yari Bujahid TV murako murakurikirana Isaac Classic na kuri microphone ya Bujahid no munsi ariko kandi natewe iteka ridasanzwe kwakira uno mu mama yavyaye abana bavuzwe no munsi n'imitima ishijugumira wa mugani wiwatsi baguma bajugumiza abarundi n'isi yose ku turimbo twiza reka ndabashimire mwese mwariko murakurikirana ibiganiro byacu hama nibagira kugira subscribe like na share ubananye ukurikirana ibiganiro byiza tubashikiriza muri Bujahid ama notification yo yaguma kujako hama ndabibutse yuko behind the camera kuri kamera hari ya Discord reka bagifata muri cyane byo hanje ati nagahwane mbega ikiyago twavuganye na mama Desire na mama Claude wagishimye wifuza yuko byogenda gute wifuza yuko undi busizo mutumira wifuza ntitwamutumira tuzomubaza ibiki shira muri commentaire yawe hanyuma tuzomushikiriza ibibazo byanyu murakoze nagahwana.